Iminsi 9 irarumanye abenegihugu bitavye ku bwinshi no mu mutekano amatora y'abajenama b'amakomine be n'abashinga amateka yatunganijwe kw'igenekerezo rya 5 Ruheshi 2025. Twaranezerejwe nuko ayo matora yabaye mu bwitonzi mu mahoro n'umutekano. Abamboneyeho n'akaryo ko gushimira Abarundi bose ko batahuye ko hari ikiruta ikindi amahoro n'umwumvikano mu byo bakora byose. Twashimye cyane kandi ko kuva mu nteguro y'amatora gushika mu myiyamamazo Abarundi bagumye bafatanye mu nda. Mbere naho harabaye akaciyemwo inzego z'umutekano n'izijejwe intwaro zarahaserutse atakirononekara. Mbere abashaka gutoba barashengezwa imbere y'ubutungane. Tugashima inyifato yaranze abanyamigambwe n'abitoza bahiganwa mu gukomeza umwumvikano hagati yabo no mu kudacisha ku buhomba abazotora. Mu kiringo c'amatora twarashimye ko abenegihugu berekanye ishaka bafise ryo kubakira igihugu kuri demokarasi mu kwitaba amatora ku bwinshi kandi bunze ubumwe mu runani rw'intamenwa. Ivyo ni ikimenyetso kitabesha gitanga umwizero kuri kazoza ku Burundi mu iterambere. Turashima cyane ingene ayo matora yatunganijwe kuva mu nteguro gushika umunsi yo kwishikira mu kazu k'amatora. Ico gikorwa cagenze neza cyane. Abarundi bazinduka mu gatondo ka kare bagatora atamusunikano kandi bagatora ikiri ku mutima. Ibi tubishimira cyane cyane abajejwe umugwiseni ko bagumye hafi ibikorwa byose bijanye n'uwo mugirwa. Naho biruko twarumvise kandi twarabonye amatangazo y'abidoze bafise akangonongono bavuga ko haraho bitagenze nkuko bavyifuza. Turashima inyifato Abarundi berekanye inyuma y'amatora kuko bose bagumye ku bikorwa vyabo bakagumya ubumwe n'umwumvikano ku buryo n'abafise akangonongono ata mutima wo guhungabanya umutekano berekanye. N'ubu ivyo basaba ubutungane bakaba bisaba batekanye. Abo bidoga nabo nashaka kubahumuriza kuko igihugu kirafise amategeko n'uburongozi bwitwararika ko ibintu byose bigenda neza naho Burundi atari paradizo. Burundi ntiburimwo amarayika. Birumvikana yuko hari abantu hari amurunturuntu kandi ntabishobora kwera byose ngo de. Ubwa mbere rero twashaka kwamenyesha ko uwatovye amatora atabatobeye uyu canke uriya mugambwe abatobeye igihugu. Nico gituma inzego zamazigavye kugira ntihagire ikibi kiba mu bihe vy'amatora. Nico gituma abantu bose bagerageje gutoba mu gihe c'imyamamazo bose barafashwe barashikanwa imbere y'ubutungane kugira ngo intahe bakubite mu gahanga. N'ubu turi ngaha kugira ngo tumenyeshe ko aho hose vyoba vyaratobekaye twerekane ko dutegerezwa gufata ingingo zibereye ku neza y'igihugu. Ubwa kabiri inzego z'igihugu zirashiraho ibishoboka vyose vyotuma atawiba canke ngo atoba amatora. Mbere hagategekanwa n'inderetsi kugira ngo zibe vyabona vy'ibibera mu bibanza vy'amatora byoshobora kononera umugirwa w'amatora hakiri kare.
kugira ntihagire uwo kwibanaho turashima ko abantu batoreraho hanyuma bagaharuriraho nyene bose barorera. Ivyo bigatuma iyo bibaye ngombwa guhinyuza tumenya aho duhera naho duhereza. Ubwa gatatu, no mu gihe abantu bariko baratora, iyo hagize umuntu wese abona gaze yamasabwa kugashira habona ubwo nyene. Nico gituma umugwi wigenga ujejwe amatora wagumukurikiranira hagufi ibiriko biraba mu kibanza cose c'amatora kugira ngo ikitagenze neza kivugwe hanyuma tugarure tutaronerwa. Nico gituma kandi n'ubu tudahengeshe nyakumviriza abantu bose babonye agahaze kugira inzego z'igihugu zigasuzume hama zifata ingingo zibereye. Ubwa kane, ikirutangaza ubu nuko tuza twumva amahinyu bavuga ubu kandi vyari vyoroshe ko babivuga kiya gihe nyene abijejwe bagaca bitorera umuti bidatevye. Aha twarabonye nk'akarorero abavuga ko hari abatanguye amatora hakiri kare amasaha ataragera ngo bisigura ko amasandugu arimwo amakarata. Nk'ivyo vyari guca bivugwa kare ubwo nyene tugaca tubitorera umuti. Hari n'abandi bavuga ko hari abaherekeza abantu mu tuzu tw'amatora. Nk'icyo cari guca kivugwa ubwo nyene kigaca gitorerwa umuti. Cyari bakavuga ngo hariho abatoje amakarata menshi. Ivyo vyari guca bitorerwa umuti ubwo nyene. None ingorane bahengera urukino rwaraheze bakaja kuvuga ngo harabaye ikimuga batigeze bakivuga igihe abatoye ariko haraba. Abantu ntibaze barategera ingene urukino rw'amatora rugenda. Kubera ivyo byose rero twumva twashaka dusabe ko ubu twova mu byo kwidodomba tukaja mu byo kwitwarira abakoreye aho vyoba vyarononekaye. Umutima uri munda kuko igihugu kiracahagarariwe n'abagabo bashaka ubutungane kandi ko bashaka vyose bigenda mu muco. Nico gituma asaba ubwa mbere ko umuntu wese afise akangonongono yokwerekana neza aho ivyo atemera vyabereye n'ivyo bakoze atemera. Ivyo bizotuma umugwi w'igihugu ugira isuzuma aho hantu ushira hamwe abari baserukiye abitoza ndetse n'inderetsi kugira babe ivyabona na kare. Inderetsi nizo zoba ivyabona kuko nizo ataho zegamiye. Ubwa kabiri, dusavye n'imigwi y'abigenga b'inderetsi ko mu kugira icegeranyo ishikiriza inzego z'igihugu nayo nyene yo kwerekana neza akazi ku kandi aho baharabaye amahinyu kugira naho nyene duhinyuze hanyuma dufata ingingo zibereye. Ico nemereye Abarundi nuko abo bazosanga barononye amatora bose, baba bo mu mugwi wigenga seni, baba abandi bose bazohanwa hakurikije amategeko. Ihigira kabiri nuko akazu k'amatora tuzosanga amatora yaratobwe ku buryo budakosorwa, tuzofata ingingo zibereye kugira bene gihugu bahatoreye nabo barenganurwe baronye uburenganzira bwo kubona ko nabo bitoreye mu mwidegenzo. Ni kubera iyo mvo nsavye ko abafise ico banegura bo kivuga neza umutima uri munda bakerekana naho cabereye. Mu bisanzwe imbere yo kuja kwitwara mu butungane inzego z'igihugu zose zirazananiwe na jewe ndimwo. Babonye aho vyononekaye kuko umugwiseni userukira igihugu mu matora, n'umugwi wigenga userukira igihugu mu matora. Iyo rero umugwi abagize umugwiseni bigejeje nabi nko ku kazu k'amatora, abarenganijwe barafise uburenganzira bwo guca bitura inzego z'igihugu bati bamwe mwatuma baratwononeye. Nico gituma imbere yo kuja kwitwara ubanza kubona yuko igihugu naco nyene inzego z'igihugu ataco zakumariye. Rero nico gituma
jewe nk'umuntu ahagarariye igihugu ntegerezwa tugasiguriranira ingene ibintu vyagenze. Nabonye nk'ubu nk'umugambwe widodomba ko amatora agenze nabi yibwe mbere ko yose yosamburwa, mugo umugambwe ncasanga nta komine nimwe witoje mu bajena mama komine, bisigura ko ubuza abantu ushira kuri liste mu komine woronka abagutora gute? Woronka abagutora gute muri iyo komine utagira n'abantu ushira kuri liste? Hariho umugambwe uri kurabivuga mu gutitoje mu komine nimwe, umugambwe SDP ntiwitoje majena mana hamwe warabuza bushira kuri liste. Abashinga amateka kwitoza kwa bashinga amateka umuramukura muri iriya komine ubundi muri iriya komine ubundi muri iriya komine ugakwiza liste. None abantu 50 mu ntara nka Butanyerera urosa abantu 50 wababara ni komine 5 umwe wari ufise ushobora gushira kuri liste. Mugabo murumva ko nkabo iyo tubimenya kare twari kwa turabwira tuti wewe umenye yuko ufise amajwi make kuko warabuze nawe ushira kuri liste, none uzogomwa nande? Nutuntu mwana utwo rero tuba dushaka gushira habona kuko hariho beshi batarosa bashira ku maliste mugabo bashaka babatora. None utarosa umuntu akwizera akorera kwizera atishira kuri liste, yo umenya gute ko azogutora? Mukurangiza rero ndashaka ubwa mbere mpumurize abahiganwa bose ko botekana, cyane cyane abatatowe kuko nk'uko babivuga abakunzi ntibahurira rimwe mu ntango, kanatsinda mu matora aho ukunda uko kuko mu matora ntutorera babiri icyarimwe, utegereza gutora umwe naho bakunda bose. Murumva yuko rero n'abatagutoye soko bakwanga, none bari kubatorera rimwe ari babiri bigakunda. Iyo ni ryo humure rya mbere ndababwira yuko batabuza amanota kuko bankwa, nibumve ko batankwa mu gihugu nta utorera babiri rimwe. Ikindi no humuriza kuri abo bitoje nuko igihugu gikeneye abarundi bose, n'utatowe kuba umushinga amateka canke ko mujana mu komine, igihugu kizogoma kimukeneye mu yandi mabanga. Ikibi n'abantu bavuga ngo atari jewe nta wundi ngo vyopfuma bifa vyose, abo nibo babigusa. Ntagire rero uwikumira canke ngo acike intege kubona atashitse ku manota yifuza. Burya n'abatari bagiye ku maliste, abatagiye ku ntonde, burya hariho ababishaka kandi no munsi umutima uri munda. Ico dukeneye ni ivyiyumviro vya bose, ubukerebutsi bwanyu n'imigambi yanyu mwese birakenewe kuko kubaka igihugu no gereka ibuye kurindi, kandi twese dutegereza kuzuzanya. Runani mwerekanye imbere y'amatora no mu gutora ni rutubera ahubwo urumuri n'umwizero wakazoza kugira ngo rutubera akarero keza no mu gwaruka rwacu. Ndazi ko hariho abantu batwagwa n'ibigumbagumba kubera abarundi benshi bakuriye mu karangamutima ko kugwanira ivyicaro. Ndamenyesheje ko tugiye gufatanya urugendo turi kumwe twese, ntagire uwimvira bazosigara inyuma. Mu nzira twafashe ubu mu gushira abantu ku kivi twarase ivyo kuraba igihagararo, umugambwe canke ubwoko. Ubu ico dukeneye ku barundi bose ni ubukerebutsi bwanyu n'ubushobozi bwanyu. Ndasavye rero umurundi wese kwirinda bampemuke ndamuke n'abasesa nkuyoze mu gukoresha umwanya n'ingufu ziwe mu bimuteza imbere no mu vyubaka igihugu. Mu gihe tuzoba turi kumwe twese dusenyera ku mugozi umwe atawucira imizi ikuzimu wundi, na bwa bukene buduhanze tuzobugwanya kandi tubutsinde. Dusasagaza amahoro n'umutekano
maze abarundi bigaburire bashike kuri rya terambere duharanira. Icyo abarundi bose bomenya nuko iterambere na demokrasi atari ukugira imigambwe. Iterambere na demokrasi nukugira umwidegemvyo wo kwitorera indongozi zibona iyo zijana igihugu no gukora ibiguteza imbere atagahotoro n'agacinyizo. Abarundi nitwabitegera uko amajambere azoba dushwaye. Turi kumwe twese birashoboka. Ibitugoye vyose tubitunganirize hamwe, umutima uri munda. Murakoze, Imana ibahezagire.